mu amahoro ku kirore Nibera ku isi yose ku kirere Inyera ko yose ku kirore cyacu Buja TV ikirore cyacu bitubako canke biba ku bandi ariko vy'ukuri indirimbo ifatiye ni inspiration ndagufana nukuri vyo gupfa nukuri wewe wonyica hamwe no kubura je nova je nabaye nkirofa ndakurahiye nzo kwama iruhande mama twagiye umusi kuyunduza muncungira umutima kugira sinzohave nicwa n'amasantima let's go ungazigara ndumenye ukuri je nosara oya nosara uramutse ugiye je nogwara abajama bakanwenga ntuzosige vyohara oya nosara uramutse ugiye je nogwara shiriraho utuntu tutakompanywa yuko haje itegeko ryuko abaririmbyi baririmba amakaraoke baririmba indirimbo z'abandi ari ukuriha amakori aha usanga kugira ngo unosanga noza mbona banyandikiye iyo ndirimbo yejije kuririmba y'ibintu vyo gusara iyo ndirimbo y'umuntu iyo ndirimbo uri kuravugamo ibintu vyo gusara wisaza usare warishikori ryayo usare buke utware mu gahoro usare neza amafaranga dukeneye kugira usare uko ushaka angana uko so vraiment ni wewe genda ntacyo usare by the way ni indirimbo nziza na Sky ni imwe mu ndirimbo za Bifes on the Throne baza ko zatumye afata imitima ya benshi nubwo ari umuririmbyi asanzwe yarafashe akarere mu gihugu cacu Burundi ariko kandi amateka nkaya ni ya mateka aguma amwagurira imbiyo yigatuma ejo canke yigeje aguma bigihangana kuko twibitsanye yuko ico bita brand canke ico bita influence impact atari ikintu umuntu yubaka umunsi umwe kandi atari ikintu umuntu aheza kubaka hajya aba baririmbyi bose bari muri entertainment still baracakeneye kubaka career zabo nta muntu n'umwe aheza kubaka career yiwe kiretse apfuye urazi gituma ata muntu n'umwe aheza kubaka career yiwe ni kubera ko uno mwanya turiko turavugana hari abantu bahejeje kuvuka abo bantu bahejeje kuvuka ntibamuzi Bface ejo batanguye guca ubwenge kugira Bface bazamumenye bizosaba ko azoba ariko trendinga muri societe so niyo kwijajara ngo hari amasanzwe banzi aguma akora kugira ngo ejo canke hirya ejo n'abariko bararuka arona bashobora gusanga bakuze batamuzi bagende bamumenye hariya hirya no hino bagende bamenya yuko ari umuririmbyi kandi mwiza ariko akora ibikorwa vyiza congratulations ku baririmbyi nk'aba bazi yuko kumenyekana canke kubaka brand ari fight ari ntambara umuntu yubaka ku munsi kandi adahagarika nibo baririmbyi dufise ejo canke hirya ejo bazofata umuziki wacu bakawushikana kure yes ni bazana Sky ko amakuru ariko aravuga kuri Bface on the Throne muri kano kanya wayamenye ni umwe mu baririmbyi muri kino gihugu cacu bari strategique quand je dis stratégique mbashatse kuvuga baririmbyi bazi guprofita ukazi yose ibonetse bazi ku akaryo bazi kukabyaza umusaruro kugira ngo ntihagire ikintu kiba hanyuma cijana ibi ndabivuze nisunze iki ndabivuze nisunze ukuntu muri kano kanya abafana ba explosive nibo bahora babitubarira bamaze igihe kinini cyane batwandikira batubwira ati turakumbuye indirimbo ya We Love Music bari kumwe nka DJ Fernando na Melanin BOY iyumvire ico ciyumvire abafana bafise abo baririmbyi bwabo badashobora gushira mu ngiro ari babiri Bface on the Throne acaja hagati nk'umuntu aza gufasha ico ciyumviro gushika ku mugaragaro biciye mu ndirimbo yiwiwe bisigura ngo wewe arazi ibintu abarundi bakeneye akamenya kubibaha ku mwanya babikenereye kunibaza ko naco gituma abandanya kundwa cane gose n'abarundi benshi kubera azi ni gute nkwiye kwitwara ni gute nkwiye kuguma ninjira mu mitima y'abarundi yes ugiye no kuraba kuri rubuga rwa Bface on the Floor aho iyi ndirimbo nyene yayipostinze riposte indirimbo yiwe ari kumwe n'aba ba We Love Music urabona yuko iki kintu ari igikorwa abarundi abakunzi b'umuziki muri rusange abakunzi ba We Love Music abakunzi ba Bface on the Floor bari barindiranye igishika ugiye kuraba ku ma views bamaze kuronka gushika kuri uno mwanya
de plus de ça indirimbo iri audio yes iri audio imaze umunsi umwe urabona yuko hari igikorwa abantu bari barindiranye igishika Q-Baba icambere wibuke yuko hari amaze imisi hari trend iriko iratrendinga iya makuru nyene ya DJ Fernando na Melanin tigera biva mu mitima y'abarundi biguma bigenda bisa n'ibiguma bitera bigaruka bigenda bigaruka bivuye kuri ya ndirimbo ya Vince Smith ko baba barafuse amajwi mu ndirimbo yiwe then twagarutse tuvuga yuko Bifeso Ndofro agiye guca sona indirimbo bari kumwe na Melanin BOY kumbe umujene arikaradukarikira abafise bose bari kumwe arabafise bariko barakorana so icambere vyanteye kwibaza aba bahungu vyagenze gutegura Bifeso Ndofro abahuze mu gihe dusanzwe tubizi ko muri kano kanya batariko barahuza canke batariko barahurira mu kwibarabara rimwe bariko baraca umwe aciye agosha undi aca muri Sansenike mugabo Bifeso Ndofro aravuga ati ndabahuza tu sana kwibaza eske indirimbo yo basohotse before yuko batandukana canke n'indirimbo yasohotse vuba bamaze kuva ikibazo buri muntu wese yo kwibaza ahantu canke ukanasanga ega babifana babisangiye ugasanga bicaye bakavuga bati reka iki kintu tugikore tu ugasanga kwa kuntu twamaturi ngaha muri explosive turiko tuributsa abaririmbyi bacu yuko ibintu ivyo bapfa bitokwivanga n'akazi ivyo bapfa bitokwivanga n'uyu muziki nyene ugasanga bishize hamwe bavuga bati reka dukora akazi ivyo dupfa hama tuvyihoze cyane cyane yuko abahungu Jesse ndigera numva aho basohotse bonyene en personne ngo bivugire bati jewe na ntiduhuze nta na rimwe barafata mikro ngo babitubwire ivyo bapfa n'ukuntu badahuza ayo ni na showbiz ni ibintu twamaturwa turumva hanze ariko tutarumva bobo bariko barerura cyangwa ngo baserure babivuge ibintu birateye amakenga ya Q-Baba ariko dusanga mu nyuma zava dusanga abafana aribo bateranya baririmba akubundi Nice Sky barakunze kuvuga ngo urukurukuru niyo nkuru kandi hajyaga umuganugana kariho iyo abantu babiri badahuza urabibona iyo abantu babiri batariko baracana uwaka ntibikenewe ko barinda kuza gusigura ati je n'ujya ntitugihuza ubundi urabibona iyo wahora ubona abantu bamarana amasaha 5-6 bari kumwe ugasigara ubona atanumwe yoshobora guhana 30 minutes uwundi aho ni mu buzima busanzwe canke mu buzima bw'umuziki haba no mu buzima bw'umuziki kuko ava yuko habaho ubuzima bw'umuziki habanza kuba ubuzima busanzwe kandi aba baririmbyi bo mu Burundi ndakwibutsa busanzwe kudahana ayo masaha 6 bimenya gutega Q-Baba gushika muri kano kanya DJ Fernando abantu baramwegereye n'abantu bo ndibaza ko atakiri wa mu friend wa mu best friend wa Melanin BOY kandi na Melanin BOY ntakiri wa mu best friend wa DJ reka ndabwira ngo ubuzima reka ndakwereka ubuzima bw'aba influencer ubu onye hoho basigaye batanabitinya barabara navye expose bakabipostinga bakerekana ubuzima barimwe uno munsi ndashobora gupostinga nicaye ahantu peut-être nicaye muri Milton nkatuma ko agacocktail nka gifoto kwacu usanga iyo cocktail niyo umuntu twicaranye nkaca ndamuha amaje nkanitahira canke nkanumifana kandi kwetse rero ubuzima batwereka bobo canke kiya kintu bashaka kutwereka bo barashaka kugikora kugira ngo bakivyaze umusaruro barashaka kugikora kubera bavuga bati jewe ndi brand nkuko mutima le comédien aheruka kuronka navuga ati yaheruka kwizegwa na OK Preservative ubu unyaratubwira ati akamoto nk'akamanto n'umugabo agakingirizo ishirahamwe rihingura udukingirizo twa OK so aheruka kuvuga mu guposta post ziwe yavuze ngo akamoto nk'akamantolo dukoresha agakingirizo OK ariko turazi ko ari marié turazika kiri karibaruka ari kararonka ibibondo so none ibintu bya preservatif ni ndakubwiye ko abantu bubatse badakoresha aracari mu jeune marié rega ndakubwiye ko abantu n'amakuru bise navyo twomenya ariko aragerageza ku branding akiya kintu ituzi vyiwe mu rugi wiwe kabikoresha cyangwa katabikoresha ariko aragerageza ari ku kazi nibaze rero yuko niki kintu kandi vraiment bibaye ari nk'akazi kuko kwera bo bataravuga je nkunda kumva kuri kuvuye mu kanwa k'umuntu en personne
bibaye byarafashwe nk'akazi ibi bintu DJ Fernando arimwo na Melanin BOY ugasanga barahuza ibi byose ko babikora kugira ngo bakore tukaba bamaze ko no kuronka no kubiterera imbere ariko kandi nice sky ndakubaza urabona yuko ariyo impact byazanye jewe hari ikintu kimwe muri no ndirimbo indirimbo yasohotse ni motivation ya Bifeso on the floor bari kumwe na Melanin BOY bongera bari kumwe na DJ Fernando by the way congratulations kubera the song iri dope indirimbo ni nziza kandi cyane indirimbo ifite akanovera indirimbo iraryoshe Bifeso on the floor yaririmbye R&B harakurikira Melanin haraza DJ Fernando bose ni babaririmbyi wumva yuko baririmbye ibintu biryoshe bishaka nyene kuba ari navyo bintu byoshobora gufata abantu benshi ariko kandi kimwe mu bintu ndiko ndagerageza kurondera Bifeso on the floor ntarashobora kumuronka kugira ngo shobore kumenya ukuri ni ukuntu ino ndirimbo yaje ari audio indirimbo yaje ari audio bintera kwibaza eske iyi ndirimbo ubwo niho harabaye kubura bano bahungu bose ku mpande zose ngo babahuze kugira bashobore gukora video kubera ndakwibutsa ikintu kimwe Alvin Smith indirimbo aherutse gusohora shaka kumera nk'abandi indirimbo ariko arisabira ko ashaka kumera nk'abandi indirimbo Alvin Smith uri kuragerageza kuraba kuri live yakoze it was today or yesterday aho live nariko ndaraba ariko arakora yavuze yuko habaye impari mu vyerekeye kuza gushutinga video biragorana aba bahungu baranka guhurira muri video bose umwaka avuga ati je nakari hajya sinza kuza bica bituma iyi ndirimbo byanka yuko bayikora bose ari babiri kubera byanse ko bahurira muri studio muri audio umwose arashobora kugenda ukwiwe ariko video twibukanye ko ari ikintu kizimvye kandi kigoye utoshobora gufatira gahunda umuririmbyi wese ukwiwiwe muga Alvin Smith avuga ngo je narabegereye bose ndabasaba yuko basi nogenda gufata amasanamu yumwe ukwiwiwe n'ubundi ukwiwiwe yes bisanzwe ijya ndirimbo yari isanzwe ihari bijya bavuga ngo barafusa amajwi yasambutse kubera impamvu z'ukuntu vyanse ko bahura ngo bakore video bari kumwe niyo mpamvu nyamukuru yatumye ijya ndirimbo bakuramo amajwi ya Melanin kubera vyanse ko bashobora guhura ari babiri ngo bakorane video vyamye ndiko ndakubwira vyaba abantu baba bafite ni akantu kakure bumva umenga ntibohura canke ntibokwicarana canke ntibosangira igikoko so hagati aho ni same case ndiko ndikeka ko yoba yabaye kuri Bifeso on the floor na Melanin BOY na DJ Fernando kubera ino ndirimbo ya deservinga kuyifise video kandi nziza cyane mugabo yasohotse ari audio ni n'ibintu tutanamenyereye kuri Bifeso genda ku rubuga rwa Bifeso waza gusanga atama audio message shafise muri kino gihe akasohora ama video mugabo vyanse yuko isohoka nka video n'umundi nkikeka ko hasubiriye kuba vya bintu vyuko vyase ku bantu bahungu babiri bashobora guhurira ku gikorwa kimwe ca shooting ya video bibaye biruko Cubaba bibaye biruko baba ariko babikora nabi ariko nanone nta kiburimvo kandi kamwe gapfuye hariho agakira ko ugiye kuraba nimba iyo migenderanire vy'ukuri idahari mu gihe bo kwiyemereza ati twebwe iyo migenderanire uko kuno niko bimeze ivyo byavuze Alvin ni byavuze baje bahungu babiri kandi nabo en personne sivyo nimba vy'ukuri iyo migenderanire atayihari harashobora gupfa iyo migenderanire ariko urabona yuko impact ibikorwa bariko barakora kuva kijya gihe batanguye ivyo bintu byo kuvuga yuko badahuza canke uko bimeze CNZ kuko bo ntavyo babe expose byagumye biva ku bantu bagiye batandukanye canke ku bantu babegereye bavuga bati no hariho icyuka kibi nimba koko ari uko bimeze harimwo urwanko sometimes ari ibintu babikenewe kuba kugira ngo kamwe gakiza kandi ushaka kuvuga iki iyi ndirimbo ya Melanin na DJ Fernando ushaka kumera nk'abandi ni indirimbo iri kirakurikiranwa cyane kandi n'abantu urabona yuko bayakiriye neza yes nawe avuga ati nurukato ariko barayumviriza kameme kandi urabona yuko ari ikintu abantu baba barindiriye bama bayirindiriye uramaze kubona imbeba imbeba irafise politike yo kirikira kujya ngo ciguhuha igume kugira ntu vyumve iki kujya ko niguhuha kajyaga pepu kayo ngira karakuboreza so n'abantu bamwe bagira ibintu batavyemera tu babijya babihuha iyi ndirimbo
iyi Oya, ndirimbo bavesa. bariko barayikunda tuvugishanye ukuri bariko barayikunda bariko kandi ikindi barayikunda kintu baza kuvuga ngo nimbi ikindi mugabo kintu wa- bategerezwa DJ kuyikundira Cool, eh. uwo ari we wese arashobora kwanka kuja kuyiraba Aha. canke akavuga ati jewe reka ngende kuyiraba wanashaka juste kubera iki iyi ndirimbo yarateguriwe terrain Cubaba yes of iyi course ndirimbo ni indirimbo twatanguye gukunda tutarayumviriza Yes. Alvin yarateguye akarere kose biya byose yaguma abwira biya byose akavuga biya byose ngo yakubise umufana biya byose byo ko bitegura terrain y'iyi ndirimbo ahantu izoca kuko iyi ndirimbo yatumye umuririmbyi ashobora gusohoka mu modoka yiwe agakubita umufana biri serious ariko rero urabona ko iyo kiki yakorewe iyi ndirimbo ishobora kuba ituma babona yuko hari ikintu kiko kirahinduka muri base zabo cyane mu machanel yabo umwanya wacu ubona yandika ngo dukeburane ngo raba neza ko mutari ko muradesabona byose yabonye ko bariko baradesabona ama channel ya YouTube yes ofati ariko kandi Cubaba none bavuga ngo inkuru y'umwana isubira inyuma dusubire inyuma gatoyi wewe ugomba usohora indirimbo wagize propagande twamaze kwitegura yuko tutegezwa kuyumviriza izibisha iziryoshe turi oblige kuyumviriza kubera irya propagande wamaze kudushiramwe yuko tutegezwa kuyiraba tu pemporte wapiza umuromo sivyo wakubisa abafana ugacugaruka kandi kubwira babafana ngo nimunze mu views ngo raba ko mutari ko muradesabona nimbeje hari ngo channel itariyo wanje ngo mbona igumiduga je wibaza urabakubise uriko urabaronderamwo views kandi so turaraba sometimes we Alvin Smith yakubise umufana wiwe yari umufana wa Melanin ariko umufana wa Melanin yo umufana wa Alvin bivanye n'ukuntu bakoranye wewe urashaka gutuma hariho umuntu ashaka kunkunda atahora nkunda bakankunda ko yatwicarana nga misi yose yes je ndashaka gutuma hariho abantu batahora bagukunda kubera yuko twama turi kumwe nga anye muri explosive misi yose kubera barazi yuko bari oblige kwicara nga amasabiri bariko baraturaba turi kumwe but tukirageje kubinywanisha kuri ka Alvin Smith ni ka Bface on the floor no mari bintu bibiri byabaye birasa nice sky abo bahungu ndikeka cyane je nakubwiye ko ndiko ndagerageza kurondera Bface on the floor ndamubaza nimba koko ino ndirimbo izosohorwa amasanamu yayo kuko ikaba ino ndirimbo iryoshe nko kitamasanamu ari nyuma yayo azosohoka bisigura ico bizoba bisigura Bface umuririmbyi abuze uburyo bwo gukora video hari abandi baririmbyi afise indirimbo nziza kuri YouTube ari audio twashobora kubitahura tukavuga tuti yes of course video zirazimvye Bface ahantu ageze wa muririmbyi ageze kuri standard atobura amahera yo kuri ageze hamwe kiri kwerekana tubwira ati video bayinkoreye kuri gusa nubwo tushaka kuri amahera akavuga ati nkeneye umuntu ankorera video aba director botangurana kuko barazi brand barazi impact afise muri society so iyi ndirimbo ikagenda idasohotse video bica vyerekana yuko habaye zampari nyene z'abantu bahungu babiri bamukikuje umwe buryo wundi bubafu navuga DJ Fernando ndavuga ariko je mpora nibaza kubera iki bemera bakaja muri studio bakarecordinga mu gihe bazi yuko muri video batazohahurira ivyo bishika mbega nakutera inkuru urabizi yuko ushobora kuja kuririmba mu ndirimbo utazi yuko uzoba muzoyi nkaha arashobora byoshoboka ko indirimbo bakoze ari babiri yitwa motivation bakoze ari batatu Melanin atarazi yuko hazoba harimo DJ Fernando DJ kuri ivyo bintu birashika arashobora gufata umwe akamubwira ati nkeneye ko dukorana indirimbo izo yitwa motivation come and you put your verse akaza akayishiramo verse yiwe then agenda agacabwira umu director ati your verse rabo kungena bitira ahantu cyangwa uyimuting uyibike agaca hamagara uwundi agaca hamagara Bface no muririmbyi atari umwana mu mutwe azi politike y'umuziki neza ariko aravyungukiramo ariko aravyungukiramo kubera nk'ubu yasutsemo mabisi ya base ya Alvin na bijya vyazimye buturiko turavuga motivation wari ko bavuga motivation yaciye abakolab bose peut-être ashobora kuba afise na video peut-être ashobora kuba yarayikoze kera canke afise ukundi kuntu yayiteguye nibaza yuko iwe niyo barakugirana muri uno mwanya kandi ari hoje ugiye kuraba ahantu ugeze mu munsi umwe 24 heures imaze kugera ifise
amaviews nkajya Yes. ubona yuko mu masaha 72 araza ziri nka kuyashikirira yeah of course yes kandi ugiye kuraba niwe azovyungukiramo cyane rero gose. nibaza yuko kandi nta majambo menshi yavuze aha yakoresheje Amajide Black yavuze rimwe acarasubira Amajide Black yavuze ngo ariko nyamara umwe muri twarahomba umwe muri twarahomba so umwe muri bano bantu araza guhomba yaciye aheza kugira ngo zari imagination ariko ndavyibaza ariko reka ndakwereke Kibaba ikintu no conclure kuri iyi sujet ndasaba ninginga abanyamuziki aba baririmbyi gutandukanya ubuzima busanzwe n'aka kazi bakora nimba baramaze gukora ikosa bakatwereka yuko bashoboye bakatwereka yuko bafise impano akakwereka yuko ashaka kuguha umuziki wa mbere ukaryo uwundi ukaryo wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu misi yose akamari karadutamwo ingoma ziryoshe Kibaba hamagace afata twa tuntu twankwa bapfuye bwa buntu bw'ubujambo bapfuye agace bishira muri business ahantu abakozi ikosa rikomeye cyane ikindi kintu kibabaje nuko twa tuntu tw'amatiko baba bapfuye kijya gihe bariko barakorana bari babizi yuko hari ibintu bizozamo deje uri kurakorana n'umuntu ubizi ati hari ikintu gusa kizoza ubundi tubanje dushire apart ikintu akote ikintu ca business tubanze tubwe ikintu c'igihugu burya nice jewe umuntu wese akora ibintu atiyumviriye yavuka atiyumviriye igihugu avamo akora umuziki atawufata nk'intererano yiwe mu iterambere ry'igihugu ku bwanje ndamwita Sumirinda ndamwita umukunzi w'inda ndamwita umwangushi Rwagasore ariko aravuga niwe yavuze ngo nayo basumirinda abasuma ariko aravuga abantu dujare babara abantu badafise kwiyumvira ku bandi turi ngaha mu gihugu cacu Burundi no musi mfise microphone ya Buja TV iyi microphone yanje eske hari ikintu kiraterera mu iterambere ry'igihugu ivyo umuntu abizi yuko afise ikintu ariko arubaka kubera igihugu gitera imbere ryari gitera imbere mu gihe umwene igihugu wese kubaka igihugu abigize responsabilité yiwe canke inshingano canke igikorwa ciwe nitwumva yuko indongozi zacu arizo zizodutereza igihugu icacu imbere nitwumva yuko indongozi zacu arizo zizodutereza igihugu cacu imbere ntidusubiye gucita igihugu cacu tucita igihugu cabo kuri igiti tuzoba turimo ikintu kimaze kuba gwawe nawe ukwiye kugira ico ukoze nk'icawe iyo bano baririmbyi baterana buno muntu bw'ubushavu n'inzigo n'inzanko kuko bose baravyiyemerera twicaranye ngaha yuko hariho ico bita hypocrisie canke mu kirundi bacita ubumwe barabuze ubumwe barabuze kwa rukundo hari uruheyiheyi hagati yabo no kudatahura yuko bariko babikora kubw'inyungu z'igihugu ubundi nama nko minduru mvuga yuko mu iterambere ry'igihugu entertainment umuziki ufise uruhara karahara mu ruganda ntibacura Kibaba rona akajambo kavuga ngo ngufasha nawe warafashijwe nzi ko muhora mukumva cyane mu bisanzwe urashoboye haragira umwana w'umuntu yibagira yuko hari ico nawe yafashijwe kandi iyo kenshi umuntu yateye imbere aribagira neza yuko hari uwamufashije aribagira umuvyeyi Petetre akibagira n'igihugu ko cyamufashije araronka aho aza kwiga amashure ku mafaranga make hama ateye imbere benshi baca bibagira ngo jewe ngo nivyanje mu bisanzwe y'umuntu yateye imbere Kibaba ari nko mu muziki nk'akarorero wewe tuvuge nk'akarorero tugatangire kuri Big Fizzo niwe mora mbona na Kidumu niwe mbona kenshi bafasha bakabashika naho bageze Fizzo yarakuze harageze aho fashwa na Kidumu arakura afasha bakiri kuna Double J afasha bati Max bandi abarindi benshi cyane nabo mu Rwanda hariya twamenye benshi kubera bacarina nina ba social media ba Tom Close benshi cyane twamenye kubera Big Fizzo urumva iyo aba bari view dufise nk'abarimvi 10 bamaze kugira aho bageze ngaha mu Burundi urumva yuko muziko bawaguse cyane wafata DJ kuri Jake nariko ndavuga kugira buno buntu bw'ubifu buhave reka bine bintu tubikore kubw'inyungu z'igihugu
urazi ikindi kintu Cuba nico uri kuravuga ikindi kintu Yeah. mbonye aha hantu mbona aha hantu ho gukora audio ugasanga mwakoze audio wanashaka ari gihe usanga izo audio ziba zaranakozwe kera hataragira ibintu mupfa yes gukora audio mugaca wanka kuja muri video ngo motifu harimwo naka ngo ntitwokorana kubera yuko naka twashwanye tutari kumwe tutariko turahuza sishaka kuza muri video ubwana biva kuri cya kintu kandi cyo gufasha cyo gusaba kuko iyo ukoresha amafaranga mu kuja gusaba ijya collab uramubwira ati ingo muri video urashootinga narakurishe urashootinga habariho contract ariko nimba miss yose nzogenda nkabwira Cuba nka featuring akambwira ati nta kibazo uzongurira moya gusa ingire vibe ndi muri studio canke uzongurira bayita gute ni ayote ni what kind of drink yandiriye ya cha kinyobwa abadinzi bakunda gusaba kugira ibintu bigenze neza cyahe gabasha uzongurire Moet ni Moet icupa rya Moet urambabarira mu bisosa ati je nimba ndagukeneye ko dukorana emission uzonza kunzanira icupa ya Moet kugira ngo ndaguhe ikiganiro cyangwa uzompa icupa ya Moet kugira ngo je ndaguhe featuring ako kantu by'ibindi by'ubujama basi bahana ayo macupa ya Moet bwabandike ucunyandikira ko rya cupa rya Moet wanyoye Bifashe on the floor ndamuhaye Melanin icupa ya Moet kubwira icupa rya Moet tugiye gukora audio yitwa motivation tuzoca dukora na video mategeko hagati mwapfuye mwarihanye gute icupa ya Moet bikaja mu nyandiko hari n'indi strategy kubera ubushaka inyungu z'igihugu n'inyungu z'umuziki wacu watwese sho kuvuga ni jewe level yuko uyu tudahuza turi batatu duhuriye ku kintu kimwe babiri bahurira rero uyu umwe wewe ukatuvuga ni je basi ndemera gushooting ukwanje mugaba amasanamu ndayaguhe ugapfuma uvuga basi ingo tweje na wewe dushooting ariko video isohoka ubundi DJ kana kwera kintu kimwe uramaze kubona abavyeyi mu miryango umuvyaci ubwenge kubera hari abavyeyi batamerita iryo banga ry'ubuvyeyi nimbuza abantu bababaza abana babo bansitaza kubganje bantera kabonge ni wa muvyeyi abafise ibintu bapfuye na madame wiwe canke madame yapfuye no mu bugabo wiwe kazibona muri saro baratoranye mu izosi bari kumwe n'abana babo vudagurana abana bakegera y'abandi bakagira subaza abana bakuze babona abavyeyi babo bakubitana ibikomere bafise ku mutima ndaza umwana umwe papa we yagiye gutora igiti ngo akwite nyina wiwe amuvunagura aja hagati ararira akana kadafise n'ingufu karamuzibira karamufata papa tuntu bikuremba bariranye girira ikigongwe yumvira uwo mubabaro uwo mwana bafise aho nuko hatabayeho cya kintu baba cya kindi c'umuvyeyi akegera abana umwe wese akagenda bashiramo bamwe umuvyeyi umwe akagenda arashiramwo propaganda abana ko nyina ari mubi canke sari mubi c'est ivyo rero abaririmbyi bo mu Burundi nivyo bakora batwigisha ukuntu abandi bantu ari babi kuko umuvyeyi aciye ubwenge umuvyeyi azi abana unashaka kubarera nubwo yoba azi ko nyina ari mubi canke sari mubi ntavyereka abana biwe basi ibintu bapfuye araja mu cumba akamubwira ati wagipfuwe wagihemuwe bijya bintu wabikoze nimba baniguranira mu mahore nimba bakubitanira mu mashuka nimba bafata gahunda kuko hari abari professionnel bafata gahunda tuzoje kugwana samedi dufatiyo agati samedi duhurire bugarama tufitagurane abana bacu ntitubatsitaze barafata na chambre ya hotel kuko hari abantu numvise avuga ati okay tuje mu cyumba dore tukubitana fumashira mu volume nyinshi muri televiziyo hama bagwa muri radio bagwane komsa kubera inyungu buzi yuko abana baho kuko aba baririnzi bariko bararuka bavumye Bifashe Melanin Fernando n'abavyeyi kubganze bafata nk'abavyeyi inyuma yaho hari izindi generation imbere yaho uno musi tuvugana hari abana b'igihugu bariko barabara of course so they have to do everything babanje kwiyumvira turiko dutransmeta iki ubwo ntituriko turabibugwanko mu Barundi kandi uyu mwuga bawufate au sérieux
mu gihe ikintu cyose kizoba atanyandiko Q-Baba mu gihe Yes. ikintu cyose uzoza uragikora nk'uko umenga uri kuriyamiza cyangwa uri kuragikora kugira gihere witahire kugira ngo naka ntambone nabi ko namwimye kolabo reka ndamwikure ko ndamuha iyo kolabo hama ngende igihe cyose icyo kintu kitazoja au sérieux ngo bishire mu nyandiko mwandikirane misi yose bizokoma birimo amablage cyane gose kandi bizokama birimo n'induru no of course gushwana we ushobora gusiba muri explosive ngo nukubera yuko washwanye na DJ Club turashwana inyuma y'ikiganiro cyangwa imbere yacu ariko uje muri hageze mu explosive for kiganiro, explosive turi mu kazi ivy'imishwaro yacu biri hariya ya nimba ndamufitiye akadeni anyishiriza hariya anyishiriza nimba ndamuheranye anyishiriza hanze winyegeza urabona nanyishiriza muri explosive Ne cyane ati cyane. yamahera yanje no anyishiriza hanze hama twe dufite ibintu turiko turaserva abarundi n'abantu bose bakunda umuziki Yeah. dukora akazi kacu neza muboshe mucajejwe ndasubiye muri IC Sky reka kino kintu umuntu utume gusa subiremo ndagisubiremo umuntu wese mucajejwe agikore apana kubw'inyungu ziwe kuko azoba ari umukunzi w'inda azoba ari igihemu kandi azoba ariko arica generation ahubwo abikore kubw'inyungu za kino gihugu turimo twisanzemo hano hantu turi nimba ari uvoma vomera igihugu nimba ari ikintu cyose umuntu yokora yishiremo ati none jewe ndiko ndamarira igihugu iki kuko nimba hari ikintu je cambere cyama kintera ubwoba ni buno buzima twaravutse twagize imiryango twaguze imiduga twubatse ama etage twagize iki umunsi umwe tuzopfa mugabo gwa gasore yarapfuye ntiyadupfiriye nabi ndadaye yarapfuye ntiyadupfiriye nabi bamwambutsa bamwezi gisabo ntibadupfiriye nabi barapfuye but they still here baraha barahari duhora tubibuka we celebrate them kubera badupfiriye neza bagize ikintu bubatse mu gihugu umuntu apfuye yarinze guteranya abantu yarinze gucanishamo yarinze gukora ibintu biteye isoni kugira wewe ahaze inda yiwiwe nubwo atari kubikora atari kwicwa n'inzara yari gupfumaza tugasangira ibyo dufise akihaza wenyene hanyuma igihugu akagita mu kaga nibaza ko atakintu kimwe byofara ivyo bintu si vy'abantu aba canke bariya n'umunyagihugu wese ahantu hose yo kwisanga nuwoza imiduga akawoza nk'uko avuga ati ngomba nuzi no muduga ku buryo ntihinjira umu étranger muri kino gihugu aza kubona mu Burundi hari imiduga myiza gusa ikikutangaza rero abo nyene bagira ivyo nibo bagaruka ngaha kwidoga bati ntidukundana ntiduhuza iterambere ry'umuziki wacu riri kure gose kubera yuko tutakunda ari bo nyene bariko barabikora cyo kintu kirababaje for sure birambabaje cyane birababaza cyane turakwiye kumenya yuko tutaje ngaha paza pa accident onela kugira ngo tugire ikintu duterereye muri no runganwe ntidushobora kwemera ko urunganwe rupfa tubona turaha kandi urunganwe ndabisubiyemo urunganwe entertainment abaririmbyi abantu bakora ibi bintu by'imyidagaduro aba content creators bafise ikibanza kinini mu kubaka canke gusambura urungano cyane gose bafise ikibanza kinini cyane gose mu kubaka n'urungano kuko muri no misari ibintu bimeze nk'ibintu bisanzwe muri societe kubera tubibona kumbonesha kure ko ari ibintu bisanzwe umuzungu arabizi akeneye kuzana politike muri mu isi ntahandi abicisha aragenda muri Hollywood agatanga amafaranga akababwira ati mu movie yose muza gukina bino bintu bigira ikibanza kandi kinini akagenda haru kubera arabizi yuko ariko aratuma ivyo bintu muri societe mu bimengana ibintu bisanzwe then umuntu amaze kuva kumengana ikintu gisanzwe he can do it easily agashobora gukora umengana ibintu bisanzwe so kubganje ibi bintu byo gushaka gutana kw'amajavu kwanganisha abantu kwerekana kugwankuru kuko je nk'ubu abarundi baje bijya bintu by'abantu bandi kumenga baranka DJ Fernando je birambabaza ko turi parudi note n'ubwo yo bari mu nabonye ngo yazimya indirimbo ya Alvin na ntuzenya na look at that nk'ijya page ni yari kwiye kubiriyo group ya umuntu kiyumvira ku group ya WhatsApp ya zimya Alvin na DJ Fernando ega Alvin Smith yarabyivugiye ejo yuko indirimbo yiwe muri kano kanya turiko turavugana bariko barandikira YouTube bayibwira yuko yo birimo ibintu by'ibiterasoni kugira bayugare bayifute hari n'abari bavuze yuko indirimbo yiwe narabonye ku mapaji wari karidoga ati indirimbo yanje hari ishyira hamwe ry'abapromota nimba ariho n'abapromota bakora icyo kintu vraiment bariho ubishira hamwe ry'abapromota bishize hamwe ati indirimbo igisohoka gusa cyo twishyira kuri Facebook kugira nagira abantu baje kwiraba kuri YouTube bariho ariko quand même
menya Ivyo ko hari bikagira abantu umurundi kandi nawe nyine afite impano yo kushikana umuririmbyi kure yo kumubrandinga kujya Yes. nyene nta mpamvuga ati bazi baraha valeur umuntu wese ari muri industry umuntu wese afite icyo ashoboye kugira ngo impano zacu impano y'umurundi ibashe gushika kure cyane Nice Sky. ariko kubona bashobora gufata abapromota Cubaba abapromota nyene bakabashyira hamwe bakabaha amafaranga ati genda mukore musambure iki kintu ntigishike kure vraiment urabona muri kano kanya turiko turavugana umuririmbyi Alvin Smith ubwiwe ahejeje kwerekana yuko indirimbo yiwe tuko turayibona ku rubuga rwa ntuze yagerageje kwerekana no kuvuga yuko yoba ifise ibigerageza iriko irahura navyo I mean YouTube iriko iragerageza no gushaka kuyikurako bari mu matohoza kubera abantu bayisije bariko nako bagiye kuyandikira bayisinyaye nako yuko harimwe ibintu bitameze neza yes bigatuma iyo ndirimbo bishoboka yuko umwanya n'umwanya ishobora no gukugwa ku rubuga rwa YouTube. So guys, umuririmbyi wacu ni ingabirano y'igihugu imbere yuko nubwo yoririmba ibishe nubwo yoba imbere yuko agira n'amakosa yiwe sinase ko hariho umuntu atoba afise naho n'amakosa mugabo kandi imbere yuko ivyo byose bibana umwana w'u Burundi dukwiye gushigikirana umwe mu byadashoboye tukamufasha ubundi mu byahora neza ikindi naco Cubaba yes barashibere ibi bintu bija ku mbuga ngurukana bumenyi nibaze barabifataho seriye barugira peut-être ko bari kugira ngo ama content yabe menshi nibiki harabaca babishiramo inzigo bakaca babifataho seriye umaze kubifataho seriye ubu kurigisha abandi bantu ibindi bintu bitabaho ubashiramwe umutima mu butana hari mu bindi bihugu usanga abarimvyi batumvikana mugabo ugasanga barahura bakayaga bagakopera ibintu byose bakabikora bari hamwe urumva rero nizere yuko ico kintu tugiye kugikura mu mitima yacu turafata yuko ibintu bibereye ku mbuga ngurukana bumenyi vyoba ari ibintu twufata nyene ngane Dramatino yavuze ati ntimuze muravyegereza umutima cyane turi ku musozo w'ikiganiro cyacu turi ku musozo w'ikiganiro cya explosive cya kiganiro mukunda cyane mwa muri ko murabitubwira kenshi reka fata akanya nshimire buri muntu wese yafasha akanya kiwe kadukurikirana aya masaha abiri twama turi kumwe misi yose kuva 17h gushika 19h. Shimira umuntu wese yabanye natwe, shimire cyane Cubaba. Yes, my name is Cubaba, the son of the living God, Mr. Ino. Ndumugabo nyamugabo, sindi nk'abagabo garukira ku muntu wagusaba utari mu mitima mu bikorwa no mu byumviro. Menyera makuru yose kucirore, ayavugwa mu amoro ne kucirore. Nibera kwisi yose kucirore. Buja TV, ichirore chachu.